Yatumye Christo azanga kw'isi yaje kuducungura kuko twari abanyabyaha. N'ikindi yaje tuganzane nawe. Yaje kuducungura kuko twari abanyabyaha. Nta kindi yaje kugira tuganzane nawe. Jewe narishira ko musanima samatama nk'ay'Imana sotwa mu Christo senitsu rya Christo. Je muri uwo mwanya naca bimbwira kuko uwo bako baratuka si jewe, bako baratuka uri muri jewe. Shalom shalom abakunzi ba Loy TV, ndabahumuriye mu izina rya Yesu Christo, ndabakunda cyane kuri mikoro muri kumwe na Françoise Ndayisenga. Nk'abana bazaniye ikiganiro cyacu cy'ubwiza kidasanzwe, hari abana bari hano mu buhise twarayaze n'abakuze gucerekeye ibintu bya Christo n'icyari cyo Christo n'icyatumye kimuzana ngaha muri ino si deba yacu no musi nayo teme. Tugiye kuvugana icyatumye Christo azanga kw'isi kugira ngo n'icyo abana baza kudusigurira. Hari ibyo bazi byinshi kandi biteke muri bo, ndizera yuko muraza gutukurikirana bimeze neza cyane, mwarahezegwe cyane. Kaze amahoro ashobora kuramutsa abakunzi ba Loy TV. Shalom shalom, ndabaramukije abakunzi ba Loy TV. Amazina yanje nkaba nitwa Nyamukuru, nkaba sengera muri Ebenezer Hall Church ibarabara rya kane muri Muramvya numero 39, kandi nkaba ndi umunyeshuri, mwarahezagiwe cyane. Kaze Meli. Shalom shalom, ndabaramukije abakunzi ba Loy TV. Jewe amazina yanje nitwa W'Imana Emeli, nkabasengera kuri Ebenezer barajya kane numero 39, kandi nkaba ndi umunyeshuri. Mwarahezagiwe cyane. Bakunzi ba Loy TV, turi kumwe n'abana b'ubwiza, ndizera yuko imisoro yacu imeze neza cyane, muraza kuyikurikirana. Ni abana batekeye ijambo, ni abana bakunda ibikorwa bya Christo, ni abana bitaho ubwami bw'Imana. So tugiye gutangura n'ibibazo byacu kugira ngo twumve ibitekeye muri bo, dufashanye, hama mudufashe muri commentaire hamwe na partage. Ni mwebwe nyine mutegereza kudufasha kugira ngo ubwami bw'Imana bushishikare bwaguka, ijambo ry'Imana rishike hose. Mwarahezagiwe cyane. Ninete nashaka ndakubaza matubwiye azina kanyu byizigiro. Ninete, ndizera yuko wizigiye uhoraho. Yego. Hama nashaka ndakubaze akabazo kamwe, ni iki cyatumye Christo azanga kw'isi? Yatumye Christo azanga kw'isi yaje kuducungura kuko twari abanyabyaha. Nta kindi kintu. N'ikindi yaje tuganzane nawe muri buno buzima. Mwarahezagiwe cyane. Emeli namwe mushobora kutubwira Christo cyamuzanye ngaha kuri Musa. Yaje kuducungura kuko twari abanyabyaha. Nta kindi yaje kugira tuganzane nawe. Nta kindi uzi. Yaje kugira ngo usangire n'ubwo buzima bw'ubwiza. Sasa mwarahezagiwe cyane. Hama hari ibindi bibazo nashaka mbaze none birashika muri buno buzima tubayemo. Umva yaje kugira tuganzane nawe muri buno buzima. Hari igihe wari kumwe n'abagenzi bawe ku ishuri cyangwa ahandi hamwe, none nk'ubishitse Ninete. Nyambaze bishitse nk'ubishitse ugasanga abagenzi bawe bakambwira kubaza kugutu ibintu byinshi, ubaza ko abana bakunda gucokota, akubwira ngo urabe ibitama bya Emeli ku meza, urabe ikizuru ciwe, urabe umutwe bwiwe, none wowe wamubishura guteye ngo nzi yuko uri umwana w'Imana. Jewe narishira ko musanima samatama nk'ay'Imana sotwa mu Christo senitsu rya Christo. Mwarahezagiwe cyane. Ninete, wewe uvyifatamo gute bishitse akubwira uyo nawe n'uruyobe rwiwe, sinzi umenga ni nyamwema, sinzi nawe ibitama vyo n'urutwe nabo kusa usa nabi, none muri uwo mwanya wowe uvyifatamo gute, ubishura gute? Je muri uwo mwanya naca bimbwira kuko uwo bako baratuka si jewe, bako baratuka uri muri jewe. Uri muri wewe.
ko mbona ari Ninette nyene baba bariko baratuka bumva nabo urutwe rwa Ninette ukuntu rumeze none uwo muntu wundi nyene baba bariko baratuka yo bari muri wawe uri muri jewe ni Christo. Ni Christo muri wawe? Christo vyizigiro vy'ubwiza muri jewe. Amen. Mwarahezagiwe cyane umva Christo muri wewe ni vyizigiro by'ubwiza. Umva bariko baragutuka niba bariko baratuka Ninette baba bariko baratuka Christo muri we yakubwira ni Christo ari muri we niwe vyizigiro by'ubwiza. Yitwa vyizigiro Ninette umva yizigira Christo. Mwarahezagiwe cyane. Amen. Hama ndashaka mbaza ikibazo bane kuvuga ati Christo muri wewe ni vyizigiro by'ubwiza none urizeye ndashaka mbaza ndawe ene tubwire nizera yuko Imana ishobora gukora intambaye mu buzima bwawe. Yego. Urabyizeye? Yego. None ubyizeye hari ibintu wagukoreye cyane ibitangaza kana kagucange wizera kubera wumva Imana mu rushengero uzumva Imana mu ndirimbo gazumva bahimbaza izina ry'Imana cyangwa uyizera nka wewe ni igiki Imana baragukorera kugira ngo uyizere. Mpabaye barangunga iranga ndagwara ariko umadatura ko nagwara ako kanyuma karakuvako. Yego. Ucuraki? Yego. Umva nawe mubishyize nyene ukagwara ntiwemera yuko wagwaye nyene wakubitise nyene? Oya. Kubera? Nzi ko sinje nyene Christo ari muri jewe. Si wowe ubayeho urumva? Ni Christo abaye muri jewe. Abantu bacaratarishe ndumva n'abapasiteri bejo. N'abapasiteri bejo kabisa ashaka baratwidondora ko ivyo ubwiza nyene umva batekeye ubwiza bw'Imana muri we. Hama Ninette none mwebwe murizera yuko numva witwa ngo vyizigiro Ninette. Urizera Imana koko canke nuko wumva indirimbo z'Imana zikuma zivugwa izina ry'Imana? Hari ibintu yo baragukoreye ushobora kugira abakunzi ba Roy TV baradukurikirana ngaha kugira ngo bumve icyo nabo nyene bokuramo? Jewe hari Imana yankoreye kuko kuva aho nakiriye Yesu n'umukiza mu buzima bwanje yarantabaye yarahinduye kamere kanje kubera je ntarakira Yesu n'umukiza je narafise kamere kabi kandi yaratabaye n'umuryango wanje tumeze neza. Byo nibyo nashimira Imana no kuba nkiriho kuko haro benshi batagihumeka kandi twaravukiye rimwe. Byo ndabishimira Imana. Mwarahezagiwe cyane abakunzi ba Roy TV ikiganiro cyacu kirabandanya. Hama kuri no mwanya nashaka mbaze Emeni mwebwe muba muri bande? Numvise muri Emeni ariko sindamenye icuri cyo muri umwana w'Imana kandi nkaba umuririmbyi kandi sinjye ikintu kwisa yinjiye kandi ntanze umwana w'Imana. Umva wewe uri umwana w'Imana? Yego. Muri Emeni? Emesa ndiyeme ariko umwana w'Imana kandi Christo ari muri jewe. Emeni wumva uri Emeni ariko uri umwana w'Imana. Turamuji imbere kabisa. Ninette nana mwebwe muba muri bande? Jewe ndi umuririmbyi muri Ebenesere nkaba umurongozi w'abana muri repetition y'abana nkaba kandi ndi umuririmbyi no mu bakuze censhi mvuga icyo ndico muri Christo. Sawa mwarahezagiwe cyane. Hama turafise kandi ikiganiro intuzeye ikibazo cya nyuma. Nashaka mubwire yuko none Yesu Christo ninde? Umva tumva Yesu Christo benshi babisigura kwinshi. Hari abavuga yuko Yesu Christo ari umuntu, abavuga yuko rero sinzi byari ibyo, sinzi ko muba mubizi ko icyo Yesu Christo ninde? Ninette mushobora kutwishura? Yesu Christo ni Imana 100% kandi akaba umwana w'Imana 100%, akaba umuntu 100%, akaba n'umwami wa byose. Yesu Christo ni Imana 100% kandi Yesu Christo ni umwana w'Imana 100% kandi n'umuntu 100%. Ibyo bintu birancanze. Hama none Yesu Christo ni umwana w'Imana 100%. Yesu Christo ni Imana 100%. None Yesu Christo yoba Imana 100% gute?
Yesu Christo ni Imana 100% kuko Bibiliya irabitubwira neza muri Yohana igabane ca mbere ku murongo wa mbere gushika kwa gatatu ko bwa mbere na mbere jambo yariho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Amen. Kandi twongera kandi ukabaza Yesu Yohana nshobora gusomera Yohana ikigabane ca mbere ku murongo wa mbere gushika kwa gatatu haravuga ati bwa mbere na mbere jambo yariho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana bwa mbere na mbere byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Amen. Sawa mwarahezegeye cyane. Amen. Ntangura bitubwira neza ati jambo yahoranye n'Imana kandi ibyaremwe byose byaremwe nawe. Mushobora kutubwira numvise kandi uvuga ngo ati ngo Yesu Christo ni umuntu 100%. None Yesu Christo yashobora kuba kandi umuntu akaba kandi Imana yo umuntu gute mu Yohana? Yesu Christo ni umuntu 100% kuko yashushanyije mu muntu umurongo naho ukabitubwira neza Yohana ikigabane ca mbere ku murongo wa 14 ko ijambo kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'umwana w'ikinege ava kwa se yuzuye ubuntu n'ukuri. Mwarahezegeye cyane kandi uwo jambo yambara umubiri. None Yesu Christo numvise arimo ibintu byinshi cyane, none yashobora kuba kandi jambo kandi arashobora kuba jambo. Yashobora kuba jambo. Urumva rero Bibiliya tubona Bibiliya irimo amajambo menshi, urumva ari imirongo myinshi itandukanye. Urumva ni Yesu Christo nyene yiganziye hano muri kino kibanza. Mwarahezagiwe cyane. Bakunzi ba TV cyari kumwe n'abana beza, abana batekeye kuri muri bo. Ikiganiro cyacu umwe wese ngiragiye acakira bimwerekeye kuko twavuze imirongo itandukanye bisiguye ukwizera kwabo uko bizeye Kristo nuko bizeye ibitangaza yagiye bakorera mu buzima bwabo mu muryango wabo iyo babaye. Mwarahezegiwe cyane. Ikiganiro cyacu kirangiye hano nyene turi kumwe n'abana b'ubwiza, abana batekeye kuri muri bo, batekeye ijambo kandi bisiguye neza cyane. Ndizera yuko batera baje imbere kandi baraguka mu bwami bw'Imana. Bumva ko bavuze ibintu byinshi, bashimiye Imana, bavuze ko ari ibintu byinshi Imana yagiye bakorera mu buzima bwabo, mu buzima bw'umuryango w'abavyeyi babo. Urumva yuko ari abana baciye ubwenge cyane kandi ndizera yuko bidasanzwe bigiye kumatana n'ubuzima bwabo. Hama kuri miriko mwari kumwe na Ndayisenga Françoise, matazirano ni Papa Love Jesus. Ndakunda Christo cyane kuko Christo yatutangiye ku musaraba tarabo gufarubi ariko twahawe ubuzima ku bwa Christo yaducunguye ku musaraba. Tugumwe n'abana bacu bwiza bisiguye neza, bashimiye Imana kandi barizera Imana yuko ibakorera ibihambaye ko buke ko bwite. Bashimiye byinshi abavyeyi babo, hariyo byinshi byagiye biraba mu miryango yabo ariko bavuga yuko bashimiye Imana kubwo buzima babayemo. Hama nkabasaba abakora kurikirana ikiganiro cyacu mu birabe mu bisangize n'abandi hamwe na commentaire z'abantu. Turashaka kumenya uko ibikorwa cy'Imana yo kirakorwa, ibyo twokosora n'ibyo twokuramo ibintu n'ibyo. Mwarahezagiwe cyane. Mw'Isi.